twarabonye ingene abanyekongo bahunga ibihuha ukabona umusirikare arataye aromoka w'umukongomani Murundi arahunga umusirikare w'umurundi amaze kuraba gutya abona ati none bano bahungu ko baguma biruka sivyo bahereye aho Kongo ihanura bibe n'u Rwanda babona yuko ati baguma biruka shaho ya tuze gucungera aho Kongo ihanura bibe n'u Burundi mu gitahure bacungere aho Kongo ihanura bibe naho rero mwumva yuko Goma bahashika mu munsi umwe Bukavu ihanura bibe n'ahantu bita Ikamembe ni mu Rwanda kubera ujya musirikare wa M23 biroroshe yuko akubiswe urusasu ashobora kwirepirira mu Rwanda ko bariko barakorana mugabo no musi na musirikare w'u Burundi yotegwa ngo yirukiye hajya mu Rwanda n'ibukana watu ni nko musirikare wo Rwanda yoza twomwakira Burundi nta ngorane twomwakira kwera mu Burundi turamwakira tukatumwigisha ingene amoko yose abana je ndi simbizo asema Mavumba aha ndi kumwe n'abene gihugu baba ngaha aha urana iyi nzu mubona iyi ku metero 15 nzoba nshitse ku mupaka aho Burundi buhanura bibe n'u Rwanda imiyenzi ngiyo ngaho murabona ijya miyenzi haga ni mu Rwanda amakuru avugwa mumviriza ku maradiyo yo mu Rwanda avuga gute amakuru nyene bavuga no ayo mwumva bavuga yuko nyene ngo ngino ngo abatutsi aho turabarembeje are nivyo ntagari simbona ngamu bana mwese twe tubana twese barabeye afangura moki wacu rigiha rero ivyo rero umuntu agaca vyitwaza agaca hunga sivyo niyo mpamvu no mwitwaje kubereka ukuri abantu babona ukuri uravyumva abo bafise batanga amakuru y'ibinyoma imera n'imeruka bazobiheba nibabona yuko ivyo binyoma ubwa mbere barabibabwira mugaca muhunga ndabeshe mugabo no munsi barabivuga mwigumira kandi ibi nibyatera ubwoba mbone mwipakira ugaye ivya politike biracha muri diplomasi nejo mwokumva barahuje mugasubira kugenda rajya kubakoramo amafaranga nta ngorane mugabo mugihe akaba abari kibazo cy'ibihugu uratenye bigiciyemwo poa neza cyane bacugaye nta kundi bikaje suko bimeze kuko biraryoshe kwirira akajumbu kawe mu mahoro ako umuntu akurisha inyama uri kuriruka bike twiza mu mahoro yego rero abana bene gihugu bonga habahita guta Duwane gaseye oyambuza akagacimbiri agacimbiri n'ibishisha bishisha gahanura bibe n'u Rwanda murabe ni mwambuka umupaka oya ni baragera sawa kwaje bajama numva ngo ambutse umupaka ngo baci bakurasa nivyo oya nabyo bakugira kabisa navyo bakigira nabyo bakufata urafise gufata bagacha bakuzana ku gipolisi none baba bari hafi nyene y'umupaka nyene oya ngubu ntabwo ushobora kuba wobona kuko ari naho babita abasoda complex sabasoda n'abasekirite nyene batimbonera kuri no mu urumva mu ncamake n'abanyarwanda barafise imbonera kuri nabo ziri ndi ku mupaka aba niho baba mu Rwanda barafise ugwaruka rwabo rucungera umutekano atari inzego z'umutekano mugabo twebwe iyo batangwa inzego zacu mwarumvise amazina bazita twebwe hano turafise imbonera kure naho yica ibibona kure umutekano ntudurumbanye kandi ari ikintu batazi nuko abarundi twese utwabaye abagwanya ubu twese turimbonera kure twese so yawo mutamakazi yawo mutama yawo umugabo yawo umusore yawo inkumi ubu twese twarabaye imbonera kure turabira kuri kiri hafi cyo twononera ico ni kirundi ico ni kirundi kandi rero buri murundi wese arafise uburenganzira bwo gucungera umutekano w'igihugu ciwe nagiye umuntu azobahenda ngo urumva ngo by'umutekano ngira abapolisi ngo barafise umushahara bo barabihemberwa oya
ubu ni umutekano wa twese. Umutekano nuwa twese ko ni wahunga abana ni uhunga. Umupolisi bafise inkoyi barashobora no kwikingira. Mugabo umenye ko wewe utangura ko umutekano uraba wewe. Uje umupolisi nk'umusirikare abahari kugira gucungere wewe. Mugabo rewe nuwo kwijajara ngo ujya ngo karancungera. Nawe utegerezwa nawe kurereka kuraba. Rero nuko rero ngaha ku mupaka gipanze barigishijwe nta bantu baratoza intoki bafise inkoho ntimurabumva apana arazi n'ivyo ukunda muramaze kandi atani inkoho bafise rero twebwe twarigishijwe ubuhinga bwo gutoza umuntu intoki atani inkoho dufise hama tugaca tumushikiriza abafise izo nkoho bakamwigako karaba ivyo ari vyo basanze ari uwiwabo bakamuguma basanze ateye amakenga bakamubaza n'uwamutumye neza cyane. so rero twizeza bene igihugu yuko umutekano ngaha ku mupaka umeze neza. Umutekano ni wose yego nta ngorane umuntu aryama agasinzira. Cyambere ntitwavuye ko twiroganije kugira ngo turabire hamwe pani ivyo twumva tuhera ku mugoroba turatizura twatembera hose imperamera hose no ku mupaka cyane cyane hose no ku mupaka ku mupaka haje y'abasore nako bashaka haruguru ku mupaka y'igisirikare barundi no haruguru yaho mu mabarabara atanu ni mujyame musinzire ku mupaka ariko igisirikare barakizuwe hama rero umwe ni agaca yiryamira neza bene gihugu bundi akaryama neza hama abandi batoranijwe bakaja kwibara ku mabarabara mu mazu bakaza bagenda bakifashe neza safi sana. Nizere yuko n'abantu baba bagendeye ngaha habara abashitsi murageza kubasuzuma mukamenya uharaye wari oya ubu baragize organisation y'ukuntu basabye ikaye kumuhana umuntu wese bafise ikaye agaca handikwayo n'abantu baba muri iyo nzu kugira ngo dusanze umuntu ahari atari muri nyakaye cyo tukubaza impamvu yahabaye safi sana. naho numva ko rero nshikana handi kuri wa mupaka ngo dushikeyo eje ntibibaze sindanakati no video oya ntibaze kwitwaza ngo urumva ngo simbizi gatuzanya ahantu hatariho urumva ubona ko haza kuboneka neza hakurya abona hajya ko hasa nkameze nkaharuye hajya bahati mu bisanzwe bijya biti byose mbona hari imbere hajya ni mu Rwanda okay none abasirikare babo nyene bari hajya nyene oya usanga babiyo mugabo gusaba sayikoro abaza nabo gukizura aho barakizura mu mupaka nkuko nabo mu Burundi bakizura hari ubureba naho ni nkera gutabara zaho nko kugenda twita imbonera kure abo barafise indira gato bo izabo bazita inkera gutabara akaja kazu zifise hajya nkuko bavuga imbonera kure nkuko bavuga imbonera kure mu Burundi rero memba abantu n'abanyabwenge kweli abantu bigira abanyabwenge kandi yo umenye umwe bwari kindi mwebwe muraza ngaho mukaza kubeshera imbonera kure imbonera kure zicungera umutekano ndabesha les imbéciles bagace bajanga bakabeshera imbonera kure ngo zihungabanye umutekano imbonera kure nugwaruka nkuko kwiwanje jewe nta numwe yandungitse nitumye kuva ibujumbura ndaza gushika ngaha haruri bitoromba nakoresheje sibyo ibi ndiko ndakora birahungabanya umutekano oya ntago bihungabanya iyumviye rero ejo hariho ngaha abantu atamutima bagira badakunda yuko umuntu abereka ukuri mama ni sawa raba nka mama yari kari hangayikira eka atashudukwi ito gucana kwa atashudukwi yego mama turaza kwacu duhe ego antuzenya ashu tubombe kuduheko ashimwe no kirundo yanyu na nizuba kweri yamari barenganya atari izuba nta kintu okay
mu ncamake rero mu Rwanda urabona kubiriya myari sinose nabwiye ko haba hari iminyari ukuvuga urabona hari wana hepfo yako hari ibarabara hariho bakorera rari mu kwicenda abanyarwanda kujya abarundi none ibarabara ryabo riri hehe abarabara ubona hajya ku hino y'imiyenzi none sinababwiye yuko frontiere ari imiyenzi ntubona nabeshe niho bakorera rari urumva mu ncamake ijya miyenzi niyo igabura Burundi na ntuze iri mu Rwanda igiri mu Rwanda babona bya hano harakayira gucya ni mwibarabara ryabo y'abanyarwanda ijya miyenzi iri ku ruhande rw'u Rwanda yego kuvuga iri mu Rwanda iri mu Rwanda yego ahubwo urabona hano ahabona ngo haraharuye aho indimiro zigarukira makajya kabibe niho urubibe rw'u Rwanda nyene rw'abanyarwanda uriya muyenzi wo hirya muremure nyene hafi nyene mbona ngaho imbere yawe bashaka igere hepfo gato ugahagera hagera nta na kimwe ni mu Burundi nta kimwe hose ni mu Burundi mu Rwanda uhabona okay bene wacu aho se turi ni mu Burundi ngaho ketse agasozi gusa ko hakurya hose urabona bijya byatsi biharuye bijya birunze bijya biri mu Rwanda haga n'abari ko bararima abanyarwanda bahaharuye rero za modoka hari niho ndahabona neza izo zahaharuye umupaka rero urabona uyu muyenzi wo hagati hariya urabona hajya hacira harimye kandi abereka urabona hajya harimye hagarukira hajya ujya muyenzi agani mu Rwanda murongo hajya inyuma yaho no kuvuga ni mu Rwanda agani mu Rwanda mugabo none burya busizi haga n'umunyarwanda haga ni ku banyarwanda hajya busizi buri ngahe hepfo ngaho ubu bw'imirima oya handa ni mu Burundi aho hepfo ni kuvuga mu Rwanda ujya muyenzi ya kabiri ndabubona urabona ahantu harimye urabona ukuntu hagenda nk'uko yego kuvuga ni mu Burundi hajya harimye ahantu hose harimye ni mu Burundi hajya harimye ni mu Rwanda safiya yego okay hajya harimye ni mu Rwanda hano harimye ni mu Burundi harimye hose ubona ni mu Burundi aho rari batemberera hajya yego ibarabara nini ndamutujya mu mama ariko aritoragurira udukwi mama ni sawa muvyeyi ni sawa haburiki akavura nibyo umwanya muto Mugavyo mu Kirundo urabizi mama ko byananiranye ibyo mu Kirundo urabizi oya ntacu mugaba basu barabazanira duke two gufungura inkozo nayizoza ko nibigori vyaje sivyo nega mawe none akabazo mfise mugabo urafise amahoro n'umutekano yereke kandi nawe uba nyene ngaho nyene ku mupaka uba he okay muvyeyi babahaye ejo oya ndibaza n'inkonzo bazobazanira none nibishika abanyarwanda bakagira umva abanyarwanda hajya ntibarengana hajya mbere bamwe bararagiye ngo bariya n'abashumba bararagiye inka ziri hari ngwizi uhagaze hanga ndazibona ziriya ni inka bahagaze hakurya hari abo nibo baraye baharuye kwa gashamba kabo nyine ubona
urumva nta urengera uwundi. Oya nta urengera. Ntago barengera kabisa. Biraryoshe nani. Ikintu bita ukubahana. Kurahari hano. Mbere ushimwe. Uburundi ntibuvogerwa. Oya. Uraziga mama? Mama. Tudahendanye. Ebye bya Kirundo urabimenyere? Bwa mbere izuba rigwa. Oya. Yamarigwa kandi buraca bugacana ya. Neza. Rero ari abantu rero bacha bagomba kwitwaza ngo ni kwera ngo izuba ngo ryaduteye. Tuce tugomba guta ubwoko, guta ubuntu. Bamwe nyine barahunga nyene mugana aho bahunga. Ntibahunga kubera intambara canke ibihuha. Bahunga kubera ino nzara, kubera byabananiye kuresista kwihangana. Uza abantu bamwe ntabwo tunganya uburyo nka twebwe tukirwa niyo suka nyene ducikiraka. None rero kubera taturonka dushikiraka niyo magagwa dufise dufata imeti. Mugabo basi ntivyotuma yuko wabona yuko wotubuntu. Oya kubera twe twaramenyereye. Kubera inzara idufashe tuja twegera hamwe nk'ababoss. Umwe mara kwa yumera. Abarundi b'umutima. Tuja twegera nkuna aguha irobo canke inusu umuntu w'umugizwa neza aguha inusu. Uva ati Imana urakoze hakutibanga. Aho namusi ko bukeye nejo buzoca. Imana nayo izogumeza irapfundikanya. Burya ntubone ibintu byose biraba. Kubera Imana byose nibizi. Numva ndaburaye je nahaje Imana izosanga nangi yamfungiye nubundi ejo nkongera nkaye. Nesuko cyangwa ugasanga imvura kandi nkandazi nkubu yaba imvura igwa neza nta muntu aba yidoga. Oya nta muntu aba yidoga. Mbe tudahendanye yaba imvura igwa neza nkuko bire ari umunyakirundo yohunga. Oya. Twege no turaronka imyimbo cyane. Mbere uzorana imvura yaguye hani wacu. Niho uzorane bavuga yuko ariho hambere mu ntara zigize Burundi ariho hantu himbuka yego nukuri je ndabizi kuva kera Kirundo cyari kigega. Yego. None ngaho hakujya mu Rwanda ko batana harima. Aho hakujya mu baragira. Oya ho naho baragira. Ubundi bona batahatemye. Naho baragira. Shamba imisi ibindi twibihe. Ujya n'ubundi uyu munsi ntibaharagiye. Usanga hari inka nyinshi. Usanga ari inka nyinshi zirenga nk'umuriyoni. Niyo mpamvu bace bahatera imiyenzi kugira ntizambuke ino. Ujya harimo n'isenyenge hajya mu miyenzi nyene. Yange inka ntizambuke ino. Yaga kari mu mirima. Sha nabone ba yego. Ahubwo nta kibazo dufite nicyo kizuba n'inzara nyine. Kizuba twebwe ntabi. Ibyo navyo mama sisi wewe nyene nukuri Imana ni kibazo rusange. Kandi bacumugani mu Kirundi ngo urupfu rwa benshi n'umunyenga. Ya ari urupfu rwa wenyene niho ngaho byo bwate. Ngaba ari urupfu rwa benshi n'umunyenga kandi. None okay. Hari ubwoko imvura igwira abandi ntigwe. Oya. Hari ubwoko inzara ikubita abandi ntibakubita. Oya nukuri nta. Uko mubana ngaho mu Kirundo ndazi ko mu Kirundo abamoko menshi. Yego. Yose suronka hasi busoni. Ni muri komine. Aro muri busoni rero aba batutsi benshi. Niyo ntara iba abatutsi benshi. Yego. Aha mu busoni. None imvura yanse kugwa bo berabagwira. Abahutu bahaba imvura iguye berabagwira. Oya. Naho abatutsi benshi mugabo ubu. Twese izuba ryatse twakira twese. Mwese mugize iki? Turarengani. Murarengani? Sirimezire. Nta muntu rero azuze yitwaza ngurumva ngurana ngo imvura ngo yarangwera bamwe ngo muhege yarabagwiriye. Yaraguye cyangwa yaguye hajya. Ega bazo aba nabamesha. Azokubwira kuzokumvisha ngurumva ngo kubera ngo ujya uko bavuga ngo barabica. Navyo rumva. Situka ndani ntamumviza amaradio y'u Rwanda. Nagara umushikiranganje w'abana aramwumvisa ariko aravuga ngo Barundi ngo turamaze batutsi tubiki. Ibyo byo ku maradio nyene mu Rwanda harabumwe murumva bishe. Abahari. Eske ibibazo mwifitiye? Sibi. Ni ibyo byonyere kabiri. Byo kwirondero. Tuvugiza ukuri. Ikibazo mufise ngaha. Sho kurondera cyo mushira mu byonyene nta bindi nuko. Rero umutekano basuzuye. Rero twungurunani. Twe namba twaje tuva kure. Ni kubera barabizi neza ko hamwe muri ngaha ku mupaka. Nimuvuga rininiya. Sibyo? Kenshi ndibaza nta muntu ari bwaze ngaha kubayagisha. N'ubwa mbere kuva Kirundi ba. Baje kubw'ikibazo igihe kimwe igihe izuba rwari rwaratse naho nyine inzara. Ubwo ni izuba. Ubu naho turiko turahangana n'abantu. Utohangana n'inzara.
wongene uhangane n'umutekano muke uravyumva kuko no munsi twe turavye haso bwo twegereye hafi ya Kongo twarabonye ingene abanyekongo bahunga ibihuha ukabona umusirikare arataye aromoka w'umukongomani Murundi arahunga umusirikare w'umurundi amaze kuraba gutya abona ati none bano bahungu ko baguma biruka sivyo bahereye aho Kongo ihanura bibe n'u Rwanda babona yuko ati baguma biruka shaho ya tuze gucungera aho Kongo ihanura bibe n'u Burundi mu gitahuri bacungere aho Kongo ihanura bibe naho rero mwumva yuko Goma bahashika mu munsi umwe Bukavu ihanura bibe n'ahantu bita Ikamembe ni mu Rwanda kubera ujya musirikare wa M23 biroroshe yuko akubiswe urusasu ashobora kwirepira mu Rwanda ko bariko barakorana mugabo no musi na musirikare w'u Burundi yotegwa ngo yirukiye haje mu Rwanda n'ibukana watu ni nko musirikare wo Rwanda yoza twomwakira Burundi ntangorane twomwakira kwera mu Burundi turamwakira tukatumwigisha ingene amoko yose abana ingene amoko yose asangira ibibazo nico kintu cyambere umuntu cyatumwiga umusirikare w'u Rwanda yimukiya turamutora tukamutwara hano n'abasirikare ba Kongo birukiye mu Burundi bari bahonye twara abatoye tubashira mu bakambi tubigisha igisoda ico bita ethique militaire umusirikare agomba kumusirikare n'umuntu agwanira igihugu cyane gose mu ncamake rero ni kugira abarundi bareme bamenye n'amakuru naho umusirikare w'u Burundi ari muri Kongo ni kugira kingire akigirira umurundi azi neza yuko intambara dufise ni y'ubukene niyo turagwana nayo nidukeneye kandi intambara z'amasasu zaragize iki zaraheze sivyo mama ukakumva urusasu ryaye tudahendanye kera se kandi intambara yabaye mu 1993 nafite imyaka 5 wala niyo ukakumva urusasu naho nyene numva ntabwo nari bwamenye mu ncamake rero nivyo byatuzanya ahandi ku mupaka mu Rwanda ni hajya zijya nka ziri mu Rwanda zijya nka hari ziri mu Rwanda mbe Rwanda ihenga hajya ntabona hajya hari hajya ahatamye abone yapfa mu Rwanda aha rero ndi kumwe n'abene gihugu baba ku mupaka bararima imvura yabakundiye bakimbura ndabona ngayo ko n'udutoke tumwe twaragiye ko ibintu tubi cyandi bavanga ni metero bakoramwe inzoga numva rero nuko bisigaye aho nyene ubutumwa agenda bushikanye yego ndabushikanye nk'umurundi umurundi akunda Burundi nta wantumye nibwirije ndaduga ntanga ico nshoboye gutanga aha urafashije umwene gihugu ari Mwaro urafashije umwene gihugu ari Bujumbura ubwa mbere abantu barabavuga bati tuzohunga bitwaje ngo tuja muri Amerika Trump yaravyugaye ubu uzojahe ugomba gufata Burundi bwawe ukabugira Amerika ukabwegeranya kana rero mu gihe Burundi buzaburi Amerika ni byabihe ibibazo by'amazi bitazoba bazokwega hari byinshi ngaha hari za mu bihugu byitwa za Egypt barazana ibituyo binini n'amapompe bagakwega bagashiramo uravyumva ibi bibazo by'amazi ni by'umwanya muto mu gihe twengene two kwitahura urana ajya hari ibiyaga biri ngaha ni mitahe gusa ishobora gukora bakazana amatanki bagenda bashira ngaha n'amapompe bagarayakwega bakaza nganye mbwa ivyo nivyo kwiyumvirwa tucyumvira kandi kugura ega amafaranga yokora ivyo nayashagura amasase nayashagura inkoho zigezweho nayo nusanga bizimba kandi ugasanga rero ifu ko tuba umwe twunguro nani twirinde impamvu yuko igihugu cokama ko kiragura ibigwanisho byo kwikingira cyane cyo kugwanya umwasi mu gihe twe nk'ino umwasi mwene gihugu two mwigwanyiriza hari ibihugu byinshi atagisirikare bigira kubera bene gihugu bemeye kuja ku murongo umwe batabura yuko umwansi wabo ari iterambere ari ico barondera ubutandukane bwacu nibwo butunzi bwacu sivyo ubutandukane bwacu nibwo butunzi dufise hamwe ico kintu twocubakirako
igihugu cyacu cyo kwifuzwa n'amahanga neza cyane. Je rero ndisimbizwa Semavumba hama nuko mwibaze ngo ibi ndabivugiye kure, ndabivugiye ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Imana ibahezagire inabafashe.